Yes, nkuko bisanzwe muri rwa rugendo nyine turimwo kugerageza kuzunguruka intara zose zigize igihugu turondera impano zigiye zitandukanye na cyane cyane muzashoboye guparticipa mu hingano ry'inkingi z'imbona kazoza zikagirirwa amahigwe zigatahukana ubushimwe. Uyu munsi turi hano mu ntara yagutse ya Bujumbura neza na neza mu gisagara hagati cya Bujumbura muri commune Mukaza aho twashoboye kugendera Gift yashoboye gutahukana agashimwe mu kibanza ca mbere mu ntara yagutse ya Bujumbura mu ruhande rwabo kwivuga amazina ni vyese ashobora gutahukana ikibanza ca gatatu ku rwego rw'igihugu. Gift karibu kuri Dikobu TV. Merci. Okay, Gift mu mwaka uheze mu ngano ry'inkingi z'imbona kazoza wararonsa agashimwe mu ntumbero yo kugufasha kwiteza imbere. N'ugihe mugambi wakoresheje agashimwe wahawe? D'abord ndabaramukije mwese muri ko murankurikirana TV yacu. Icambe na mbe ndacara umunyeshuri. Muribuka ko byabaye mu kwezi kw'indwi ari hegereje yuko amashuri atangura. Alors naraterereye mu kugura ibikoresho by'ishuri. Narayifashishije mu kugura ibikoresho by'ishuri. Nyine nabatuye abanje naho kurandi nyine bakivukana. Ama icya kabiri naho kuri bwa bumenyi batwigisha mu nkingi mbona kagiza event byarafashije kumenya byinshi bishobora kumfasha muri kazoza. Kubw'ibyo rero kugira ngo abandi ba jeune babe motivé bien aussi développer nk'uko iwanje narakontribuye mu kugura ibitabo bidufasha ku développer la créativité aussi enrichir notre connaissance. Yuko Burundi bwifashe burakeneye aba jeunes bari créatifs, scientifiques, intelligents. Donc pour ce narakontribuye mu kugura ibitabo muri make narakontribuye muri bwa bumenyi batugiye kandi narayifashije mu kugura ibikoresho by'ishuri kugira ngo mbandanye niga neza. Ubu umaze kunguka iki uravye aho wavuye naho ushitse imbere yuko wongera muri competition n'inyuma yo kurisohoka? Kimbere ko ninjira muri competition d'abord naritinya nubwo nagenda mu mahiganwa menshi narabona umengo ntaho bishikanye ariko maze kugenda mu nkingi z'imbona kazoza event narabonye yuko nshobora gupartager n'abandi ba jeune nka ndabitse guti bakampa ivyumviro comme ça najewe nkiteza imbere ngahanye aya mahera yo nari kuyaronka ariko canda yaje ariko kubera nahuye n'abandi ba jeune babona ico barimo kandi babazi ico barico kandi bazi nico bako barondera narashoboye kwiteza imbere na jewe bivaye nk'aba jeune twari turi kumwe. Okay, ni akahe kamo rero wotera abarundi mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060? Ubwa mbere na mbere abarundi ngomba ntera kamo d'abord n'aba jeune kubera yuko iyi vision 2040-2060 ishingiye twebwe d'abord aba jeune. Ikintu ndegihora nitegereza rimwe na rimwe aba jeune bavuga ati president nihari, ministre nihari, gouverneur nihari. Est-ce qu'il y a batwega aba jeune atayibo turi twa tugeze nk'ahantu tugeze? D'abord il faut ko aba jeune batahura yuko aribo ba mbere bategeza contribuer muri la vision 2040-2060 bien sûr bakabikunda kubera yuko ni ukora ikintu ngo gikunda utabikunze cyari cyangwa nari cyo kuvuga cyaraka mu ba jeune. Tubashimire cyane. Diaspora da Sindira